kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva ku ntwaro za cami twamye sinovuga turabana ribi mugambi twamye dukozanyako sivyo twifuza mugabo nico gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe kabisa ega si beshi ega n'urutonde twatanze tuti abaduhe aba imyaka 9 iraheze nivyo unavuze umwanya bashaka no gusaza kuko buje Misiri irikiragenda nitwagera ku myaka 200 bataradusubiza ivyo byose bamwe bazaba batangwe kuvamwo imyaka 50 bazaba bavuyeho bose n'umwanya bashaka kudufasha je twarabonanye n'icegera cy'umukuru wa FPR i Dodoma tugiye mu mikoranire ya CCM twarabonanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS icegera cy'umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaragiye Kigali twe tuzi ko byaheze twe turindiye ko abaduha iga niho hari kibazo iga harageze ku munsi wanyuma ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo tubona birakase iga sinzi rega mwese nuko barundi batahora bamenya iga hagiye ibikorwa birakogwa twagira ngo biraheze ngira hari azwe ngira sinzi kari indege nuko ari imodoka gusa hama tubona birahagaze nico gituma twazemo inguvu nibaza rero yuko nk'umugambi zobaza muri FPR ico bavyumvira ko nabo nimba koko ari batanga intumbero mugaje sinibaza ko umuntu amara imyaka 30 mu buzima yashobora kwica imigendana y'ibihugu bizombaho imyaka 10,000 bosinzi ko ndakivuze neza nagombye kuvuga yuko mbega unyegeje abantu bamushobora gusanga barenze imyaka 50 kugira wica imigendera n'imyaka 1000 canke imigendera hagati y'abantu miliyoni 15 mu Rwanda na 15 z'u Burundi abo bantu ubu barondera mwiki ku buryo ubabika kandi bashobora no gupfumwa nyoro wose bishwe n'ingwara bagize accident cyangwa bagiye koga muri douche akagwa hasi akameneka haba hari mwiki sinzi mugabo nico ngoma mvuge Uburundi abanyarwanda n'abarundi ntango bafitaniye mugabo urabona aho kantu gatoyi gato muhejeje dossier itaja mu ngiro ukazibona bavuze bati ahubwo rero genda mu abantu mu Burundi